Ndabaye kaze inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko mu rurimi rw'ikirundi, amakuru aba yiriwe avugwa mu mihingo itandukanye, amakuru aba yibanda mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, inkino, indero, iperereza, agateka kazi na muntu, amakungu yakure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere by'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka mbahe kaze mu makuru yacu y'aka kanya, amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru aturuka mu begereye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nuko kuri ubu ngubu Godefroid Niyombare yoba amwohereje ikete riteye ubwoba, ndetse ariko aramumenyesha ko kuri ubu ngubu yamaze kwifatikanya na Hussein Rajabu bariko barashaka ngo gufata igihugu. Ni ikete rero umukuru w'igihugu yumvise rica rimuhamura umutima, ndetse umutima uca uraguduka bivanye n'amajambo ari muri iryo kete, nk'uko turaza kubashikiriza uko iryo kete ririko riravugwa. Uyu rero Godefroid Niyombare muramuzi ko ari mu basize bagize ari mu bagirizwa ko basize bagize uruhara muri coup d'etat yakorewe wari perezida w'u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza mwaka wa 2015, ndetse ubwo nyuma yaho uyu Godefroid Niyombare yaje guhunga igihugu, turungubu akaba ari hanze y'igihugu. Ni mu gihe kandi leta y'u Burundi yo ivuga ko abasize bagize uruhara muri coup d'etat yakozwe mu mwaka wa 2015 abo bose bafatwa nk'abansi b'u Burundi, binatomorwa ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu majambo aherutse gushikiriza ubwo yagirizaga igihugu kibanye cy'u Rwanda ngo ko coba gicumbikiye abansi b'u Burundi. Abo nta bandi yashaka kuvuga, yagira avuge abahunze injyane zo mu Burundi ndetse bahunga n'ibijanye niyo coup d'etat yari yakozwe mu mwaka wa 2015 nk'uko amakuru aturuka ku rubuga abitomora. Ni mu gihe kandi mu Burundi amatora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027, ariko abanyagihugu bo bakaba bafise ubwoba bavuga ko mu gihe Evariste Ndayishimiye azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu amatora ashobora kuzoba mabi cyangwa se hashobora kuzokwaduka intambara. Ni mu gihe kandi abari hanze y'igihugu nabo bashinze intaye bavuga ko mu gihe Evariste Ndayishimiye azokwitoza ngo bazoca batahuka kandi bazoca bihereza amabarabara bifatikanyije n'abanyagihugu barimo imbere mu gihugu, nk'uko mu ntahe badushikirije bagiye babigarukako. Ni mu gihe kandi hari andi makuru nayo ariko arava mu kinyegero avuga ko mu gihe umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yarari ngo mu barimo barifuza kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, kuri ubu ngubu rero ingingo zamaze gufatwa ariko aragenda yigizwayo, ndetse cyane ucubona ko barimo baramushira kure, yamaze kugera mu nama nkenguzamateka ndetse biriko nuganurwa ko ashobora kuzosubirira sinzohagera, nk'uko amakuru ava ku rubuga abisubirira akaba ari we azoca aramutswa inama nshingamateka nk'uko bishikirizwa. Ariko bikavuga ko uyu sinzohagera avuga ko rero ari we ikiringo ciwe naco coba kiriko kirahera kuri urugo Murantunga. Kuri ubu rero Gervais Ndirakobuca biriko biranuganurwa ko ariko ari we yo bagiye kuramutswa inama nshingamateka. Ni mu gihe kandi amakuru n'ubundi ava ku rubuga mu minsi iheze Gervais Ndirakobuca yari yatangaje ko yifuza kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe kandi hari yamaze iminsi humvikana kunyinyurana hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca, ndetse aho amwagiriza nk'ibyo yahoze yagiriza Arengeyome Bunyoni uwo Gervais Ndirakobuca yasubiriye, avuga ko na Gervais Ndirakobuca ngo yoba ari mu bashaka kumugandagura, ndetse ibingibi byanatumye Gervais Ndirakobuca avuga ko atanga intahe ko ngo hari bimwe mu bisata ashobora kutazongera kubazwa ngo bivanye n'uko umukuru w'igihugu yamaze kubyifatira
mu minwe. Kuri ubu rero amakuru aturuka ku rubuga nuko Godefroid Niyombare kuri ubu ngubu asohoye ikete ryihuta cyane rwose amenyesha umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko ibintu bigiye guhinyanyurwa. Si ibyo byenyine kuko yanamumenyesheje ko kuri ubu ngubu yamaze gutegura urugamba kandi agomba kurushira mu bikorwa. Ni mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye we nawe uravye intwaro ye iriko irarangira bivanye nuko ivyo yijeje abanyagihugu kazobashikana ko byose byaramunaniye. Uravye kuva mu mwaka wa 2020 agishika ku butegetsi bw'u Burundi, ibibazo byari bihanze abanyagihugu byaraduze, akarorero byagiye kunyuka. Duca turabira ku bijanye n'igitoro. Murabizi ko ngaha mu Burundi igitoro cabaye ndanse, ubu ngubu camaze kuba umuzi wibuye. Sibyo byenyine rero amahera mva makungu abanyagihugu baridoga, ubukene budahera mu Burundi, eka kwiyunguruza byaragoranye, ibidandazwa byaradugije ibiciro. Ego uravye abanyagihugu Burundi rero barashavuye, bakavuga ko rero barambiwe intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Nta kindi rero bashaka ari uko agomba kurangiza ikiringo ciwe hama agaca ajya kurima, nkuko yamavuga ko ngo bamujanye mu byicaro bya politiki ngo atabishaka, ahubwo we ngo yishakiraga kwirimira ndetse no kwikorera ibintu bye, ngo atabumujanye muri ivyo byicaro bya politiki. Kuri ubu rero abadashigikiye ubutegetsi bw'u Burundi nabo bamaze kwifatikanya n'abagwanya Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero hategujwe umugambi wo gukura intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari andi makuru nayo rero dutohoje mu kanya kubiri kubera vugwa Igitega mu mugwa mukuru wa politike w'u Burundi, aho rero hariko aravuga ko hoba hatoraguwe ibiziga bibiri bikaba byatowe Ijimbi ndetse na Murirwe, ariko bikikekwa ko ngo byaba byabaye ari ubukozi bw'ikibi. Kuwa 2024 mu kakaro y'umwaka, inkuru y'icamugongo yavuzwe mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi, ahatowe ibiziga bibiri ku mitumba ya Jimbi ndetse na Murirwe mu buryo buteye amakenga. Indongozi muri ako gace ndetse n'abajejwe umutekano batanguye amatohoza kugira ngo hatangwe umuco wose kuri ubwo bugizi bwa nabi. Ni ikiziga ca mbere catowe ku mutumba Jimbi muri komine n'intara ya Gitega. Ku bw'umwe mu bo twahasanze yabibonye avuga ko ikiziga cari c'umuntu ngo yoba afise imyaka ishika 25, catowe mu gashamba ngo kari gari hagati hafi y'ibarabara, nkuko amakuru abitomora nyene kuri uyu wa 2024 mu kakaro uyu mwaka. Uyishwe rero ngo ntabwo yashoboye kumenyekana. Libera Ntakarutimana umukuru w'umutumba Jimbi aremeza ayo makuru, agatomora ko uwo muhisi ngo yarafise ibikomere byinshi, ibimenyetso vyerekana ko yakubiswe cyane. Kubw'ivyo ngo yavuze ubwo nyene ngo yoba yari ukwikeka ko ari ubusuma, cyangwa se uwo yishwe yoba yari umusuma. Yafashwe n'abanyagihugu ngo bashavuye baca baramwica. Ikiziga ciwe caciye kijanwa ku bitaro kitiriwe Umweranda Therese vy'Isonga Betani kugira ngo apimwe amatohoza y'igipolisi yo akaba abandanya. Ikindi kiziga catowe Murirwe, amatati ajanye n'inkino yoba ari ngiyo ntandaro y'ico kiziga. Kuri uwo munsi nyene kwigenekerezo rya 2024 mu kakaro y'umwaka ku mutumba Murirwe muri komine ya Gitega nayo nyene ngo haratowe ikindi kiziga, ariko coco ngo kikaba cari carahungabanyije abanyagihugu. Ikiziga ca Jean Claude Niyitegeka w'imyaka 29 carazuwe inyuma yo kuburwa irengero ukwezi kurenga. Ico kiziga cakozwe n'abanyagihugu bafatikanyije n'igipolisi kijejwe gukinga ibiza ndetse n'isibe. Zakariya Nkomamashi umukuru w'umutumba Murirwe yaremeje ko uwo muhisi yari yishwe bivuye ku matati yaturutse ku rukino rw'akamari. Abantu babiri bikekwa kuri urwo ruhara
rw'ubwo bwicanyi nyene harimo Tarsise Ntakarutimana ndetse na Fulgence Niyonkuru. Aba rero bakaba barahagaritswe, ubu bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Gitega ku mvo z'amatohoza. Gusa amakenga ni menshi ku bijanye n'umutekano uguma uhungabana. Ivyo biziga kandi uko ari bibiri vyatowe umwe kandi mu ntara ku munsi umwe kandi mu ntara imwe, biri mu rukurikirane rw'ibiziga bimaze iminsi bitorwa muri iyo ntara ya Gitega. Kubura umuti urama, bamwe mu banyagihugu bavuga ko bababaye cane kandi babayeho mu bwoba bwa misi yose, bagatinya ko ngo nabo nyene bashobora kwishwa canke bakagirirwa nabi. Indongozi zisaba abanyagihugu kwitwararika ndetse no kutihanira no gukorana n'abajejwe umutekano mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Amatohoza arabandanya kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bamenyekane. Haraheze amezi menshi iyo ntara irimwo umugwa mukuru wa politike ivugwa nk'aho ari intara yo guhamba ibiziga gusa, kubera ibiziga biguma bitorwa ku buryo bwisubiriza rimwe na rimwe mu buryo buteye ubwoba. Ibyo ndetse bituma haba ubwoba mu banyagihugu nk'uko abanyagihugu babigaragaza. Mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero hamahumvikana itorwa ry'ibiziga bitandukanye, ariko amatohoza ntabwo abandanya ngo akorwe ngo hamenyekane aboba bagize ubukozi bw'ikibi. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru aho tubashikiriza aya kanya tube tuyasozere ngaha, dusubire mu kanya mu makuru araza kuba agezweko.